Hello guys, hello bakunzi bacu. Ni cha kiganiro nyene urazi igiswahili so harmony Gisiza Pro turacabandanya cyane mugwe mudukurikirana all time every day twamatubaye ibintu bishasha. So no musi nagendeye ishure rya atletique nahuye n'abana beza cyane ewana. So hello. Hi. Umeze neza? So ni cha kiganiro cyacu nyene urazi igiswahili. Ari ushobora kuzi igiswahili? Ego. So wewe? Ndakizi cyane. Wewe? Cyane gose. We ndabona ukize cyane. Ni vyukuri? Ego frem. So wewe? Cyane gose. We numbeshe? Oya. Aha. Urazi igiswahili? Cyane. Wewe? Ndagerageza. So wenda garutse kuri yo. Wewe urazi igiswahili? Ego. Neza? Ya. Wewe? Cyane. Wewe? Gose. Wewe? Cyane gose. We n'icyongereza ndumva dakiza ari byo nza kubaza gati. Wewe? Cyane. Mama Nata. Wewe? Apana bimwe bisanzwe. Wewe urarenze. Wewe biganye na Kanumba. So hama turacabandanya ikiganiro cyacu ndababaza ikibazo kimwe kimwe. Ukize acacishura sivyo? Ni mwitinye. So ikibazo ca mbere kivuga uko. Guhagarara bwuma. Ukize mu Giswahili akimbwiye. Simama bwuma. Wora kize mu Giswahili? Ego. Ambwira. Simama kichuma. Kichuma. Urashaka kubindura urudome rumwe wowe harimo na avantage wewe? Kushimama chuma. Kushimama chuma. Nawe Kushimama nini? Nini? Turunga abanyeshuri cyane barabizi cyane wewe? Kushimama kuchuma. Kuchuma. Wewe ni kuchuma. Wewe? Gushimama kuvyuma. Kuvyuma. We ndumva ni kubwinshi sivyo wewe? Kushimama bwuma. Bwuma. Wewe ni bukeyi sivyo wewe? Kushimama kuvyuma. Urashaka kumbwira uva mu ntara ya? Mu ntara komine Mugongo Manga. We birumvikana. We birumvikana wewe? Kushimama chuma. Chuma. Wewe? Kushimama muma. Jesus is Lord. Kushimama muma. Jesus. Muma. Sinzi ko uvuze ubuhoma mugani muma mugabo. Ico niwo mu Kirundi. So ndumva muri mwese na numagiko ariko ndagabwira ndaza kubibabwira mu nyuma turacabandanya ikibazo cya kabiri. Mwibuke bakunzi bacu ni cya kiganiro nyene. Cya kiganiro nyene. Cyanyi baranwenge cya customer gakora yizinga. So ikibazo gira kabiri. Kunyaga amagara. Hey, y'all come look at this. Jewe. Kunyaga amagara mu Giswahili. Kunyagawa magara. Jesus. Kunyagawa amagara. Wewe? Kunyanganwa amagara. Kunyanganwa amagara. Kunyanganwa amagara yawe nuko onye. Na wundi yogerage. Kunyangawa amagara. Amagara. Sivyo amagara. We n'umutu mu Giswahili ndumva ko mwishuri washira kutwatuzo. Amajambo ushaka kutwatuzo. So hama wewe? Wewe nacuze. Ntaco nshoboye. Naco ushoboye? Umuvyeyi yarakwiye kuzarigisha umwana wewe. Reka nanje nuko. Wowe uri umuzungu, uri umurundi? Ego. Akudasa n'abarundi. Wewe? Kunyanganywa afya. Kunyanga Urahaka? Kunyanga? kusikia njaa. Kusikia njaa. We birumvikana yivanye na taurimwe. Wewe? Kunyanganywa mafya. Jesus. Yesu Kristo. Imana nyi. Turacabandanya. Bakunzi bacu. Urumva je ndi kumwe n'ibirori gusa. So turacabandanya ikibazo cya gatatu. So hari ikintu nibagiye. Utora ikibazo kimwe muri ibi araza guhabwa agashimwe. Oya siniko ndabesha. Okay. Ikibazo cya kane kiravuga. Cya gatatu agasakisaki. Nindazi agasakisaki mu Giswahili. Wewe? Agasakisaki. We ndumva mu Giswahili wumva ishatse kuyinyarutsa nivyo witeye Igiswahili. So na wundi agasakisaki. Gasakisaki. Jesus. Gasakisaki. Gasakisaki. Wewe?
oya bama ntacunze anye gusa je mu bantu teko turayaga ari umuntu w'ubwenge ndiko ndabona ariko aragerageza wowe urashaka kugerageza we nayibonye urashoboye agasakisaki kasakisaki bandanye maramaza cyane ravyumva so turabandanye n'ikibazo ca kane giravuga ibihuha mu Giswahili ibihuha kujya wumva igihuha c'imbeba imbeba yaguteye mu nzu ukaja wumva ati so ibihuha tetesi oh my god wow abashigikiye icuni nemu muri ivyo bintu wewe uciwawe wavuze ko ibihuha igihuhusi urakoze cyane muri komine Mugongamanga dufise amakuru ko aheruka kuba igihuhusi rashobora kuba vyarakoze ku mutima sivye gusa murakoze cyane ego tetesi era si tetesi kuri te urarandira we wanyarutse nana kimwe mugabo birumvikana urashobora kuba wihenze nana kimwe tetesi sivyo so turagana ku kibazo ca gatanu sivyo vyaryoshe cyane gose uraryohe cyane gose utwenga neza mengo ni Maria vyaye Yesu sivyo so turagana ku kibazo ca gatanu agateganyo ni nka kurya urumva limitere ibafitiye agateganyo kizobaha izobadugiriza amamega urumva amayinite agateganyo rero mu Giswahili kakado urashobora kuvanza igifaransa nakubwiye Igiswahili ka gift zawadi wewe kutarajia kutarajia na undi afi yo arenze kicho onye agateganyo ntiyavuze agateganyo mu Giswahili agateganyo urashobora kuba warize ubwatizo bwinshi cyane wewe kamtegenyelo wewe nico nyene kagataga oya vuga ico wawe utarajia wanakuvuze nabi sivyo oya so nanu yagitoye ndabaza ko bayinyisho yacu nawe ntacu turagenda ku cya gatandatu naje kukubaza nawe niyo ashaka kuza kumbaza uzozumbaza sivyo yego ntacu so tugenze ku kibazo cya gatandatu agasomborotsanya urabona nkuko unyemba ndagusomboroje ijwe byumva sorry urababaye ndawugura igitumbura sivyo nubabaye oya kandi uri cyana cyiza cyane ukimbwira agasomborotsanya kasomboro kanyo urashobora nushiremo inzigo kuri iryo kofi vuga Igiswahili gitomoya pana wize je uko yenda chuva kuchokozanya wewe ndumva indomezo shishira ko nya sivyo wewe nachuzi wewe kuchokozana agasomborotsanya mchokozi no muntu agasomborotsanya isumuntu wewe agasomborotsanya kutaniana wewe kutaniana okay wewe kamusokolozanya Jesus is Lord. kamusokolozanya agasokozo agasokozo nagaki
Gusomborutsanya pana gasokozo. Gusomborosanya. Okay wewe? Kuchokoza. Kuchokoza. Gucokoza danya. Urashobora kuva mu muryango w'abashimwa tutabizi. Uravyumva? So tugeze ku kibazo cindwi. Mwaryohewe? Cyane. Mwaryohewe n'ikiganiro? Urazi Igiswahili? Cyane. Umaze gutora bingahe? Bitandatu byose. Urihenze. So tugeze ku kibazo cindwi. Ikibazo cindwi turasaba uyu mwigisha wacu akitwishure. Muga aragitinya na wene na nakimwe. Ikibazo cindwi kiba ubushikiranganje bwo gufatana mu nda. Gufatana mu nda. Ushikirangaji wa kufatana mu tumbo. Ubushikiranganje bwo gufatana mu tumbo. Mutumbo. Ndani. Mutumbo. Sema Kiswahili cha uzuri, Kiswahili cha Tanzania. Ushikirangaji wa kufatana mu tumboni. Ya kufatana mu tumboni. Wewe? Ushikirangaji wa kushikana. Batinya kamera. Itwengere. Twengane. Ayiteke. Sivyo? Ubushikiranganje bufatana mu nda. Bunini? Mu nda. Mutumbo. Mutumbo. Bunini sasa. Merci. Wewe? Ushikirangaji wa kushikana mtumbo. Ubushikiranganje nani cyo mwumva mu Kiswahili? Mwese nacho mwumva. Ubushikiranganje bufatana mu nda. Ushikirangaji kufatana mu nda. Askari kubana mtumbo. Ubushikiranganje wa Kiswahili ni askari. Wewe? Askari gufatana na mtumbo. Wowe warakoze cyane sivyo? Warize. Shemsa. Ubushikiranganje bwo gufatana mu nda. Kusaidiana. Kusaidiana no gufasha. Kushikana mtumbo kusaidiana. Gushikana mu nda no gufasha. Kusaidiana kimwe. Na kimwe merci. So tugeze ku kibazo cyanyuma. Cyanyuma. Fisa kavewiti kari ngaho hanze umuntu aza gutora iki kibazo aragatahana. Aragatahana. Ikibazo cyanyuma niki? Amashure nderabigisha. Amashure nderabigisha. Ndagushikira wewe Masomo ya nderabigisha. Merci. Yandera mwarimu. Nakamenda chiyumvira. Nakamenda chiyumvira. Wewe? Wajembe yanje nza kuhibisha. Wewe? Wavuze gute? Amashure nderabigisha. Masomo analea walimu. Jesus! Jesus is Lord! Masomo analea walimu. Masomo analea walimu. Wewe? Masomo kulea walimu. Masomo Kulea walimu. kulea walimu. Masomo kulea walimu. Masomo kulea walimu. Wewe? Masomo yanalelewa na walimu. Masomo yanalelewa na walimu. Wewe? Masomo analewa walimu. Na Maria kubajaje mara uvuze ngo ninde? Masomo analea mwalimu. Mana yese nejuro no kuri urumva mwebwe sino kwiga gusa mwashitse n'inyuma y'urubaho sibyo mwashitse inyuma y'urubaho. So ibibazo rero byaribe mu bibazo umunani byose wowe baza kwatoye binga Genda zikuna tayenga 5. watoye binga 5. ushobora kubugwaye mu mutwe wowe vayo wowe watoye binga Yanatenga 2. Urisire ko watoye 2. Urisire ushobora kuja kwivuza mu mutwe na wewe 6. Mu yandi majambo wananiwe n'ibibazo 2. Yego. Urisire wowe ushobora kwitwenga neza nabibazuzi wowe vayo wowe wibaza ko byo ari binga 2. Urisire kandi uriyemera Ya. mu Giswahili Yego. yo no gupfa ushobora gupfa wewe egerayo
Oh. ndabizi. Oh. We no kuvyibuha ushobora kuvyibuha egerayo. Wananiwe sivyo? Miss, comment? Ça va. Tu vas bien? Yeah. Ça marche? Oui, ça marche. Turi mu gifaransa mugareka muribuka ikiganiro ni urazi Giswahili. Wowe wibaza ngo mibazo umunani wa watoyemo binga? Nka bitatu. Bitatu. Urisi. Ndakurahiriye Maria ku budget na kimwe watoye. Wowe ushobora no kuja hariya. Mama Nata. Oui. How are you? Fine. Umeze neza? Yego. Twenga neza raba kamera hariya. Kameramani wanje arabizi hariya. Navyo. Mu bibazo umunani. Uba bibazo ko watoyemo binga? Nka bine gutyo. Bine? Yo, genda bashinwa amata wivyibuhire. Nukuri. Mama Sosi. Au jambo? Jambo. Jambo. Nuri jambo, si jambo. Mvuze au jambo, ucumbwira ati au jambo. Au jambo. Nuri jambo. Wacumvise? Ego. Uraceme? Ego. Nabwiye ngo gifise wewe. Uranemeye n'amakosa no kwipima. Madame. How are you? I'm fine. Umeze neza? Neza. We mu bibazo umunani wobaza ko watoye binga? Seti. Mugabo ngira ndakumenyeshe. Nta kintu na kimwe wavuze wakuye mu mutwe wawe. Yo byose. Byose wavyumviye ku bandi. Navyo nabikuye mu Urazi Giswahili neza none? cyane. Wowe ushobora kuba wananiwe. Nawe je mu bandi. Embe, wowe witwa gute? Jewe. Nitwa Raba kamera. Nitwa Irangabiye Darli Justicia. Justicia. Urazi TV nayo ingene yitwa? Justiza. Justiza? Nakandi? Pro. 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 Vuga mu majambo mu rudeme rumwe rumwe. Justiza Pro. Jesus! Jesus is Lord! Ni P? P. R. O. Bashaka soma? Pro. Jesus! Jesus is Lord! Nimevuga pro. Era basi. Nimevuga pro. Vuga. Pro. Hapana pro. Pro. Hapana ni pro. Repeat again, pro. Pro. Okay, merci. So, bakunzi ba televiziyo yacu Justice Pro, turabashimiye cyane kuri iki kiganiro wabonye twayaze neza n'aba bana. So, next time tuzobandanya n'iki kiganiro murakoze. Ciao, nigga. Toi